ndabaramukije mwebwe mwese muteramanye n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ndabaha n'ikaze mu makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye n'akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abana barenga imiliyoni zibiri nibo bitezwe mwisekeza rizohera kuri uyu wa 17 gushika ku itariki ya 22 z'ukwezi k'umunani mwisekeza rya kabiri ryo gucandaga ingwara y'ubukangwe. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buhamagarira abanyagihugu kwitabira iryo sekeza. Abantu 10 bari mu bagize ibiro by'umugambwe senere byatowe mu 2019 bashize Honorable Immaculée ntaco bakivuna kurongora uwo mugambwe senere by'imfata kibanza nkuko bivugwa na Terence Manirambona umwe muri abo 10 nayo umunyamabanga mukuru wa senere Simo Bizimana kubwiwe ngo nta gitangaza kirimwo akagiriza nako abo 10 kudashira imbere inyungu z'umugambwe. Kaze mwidonido rya nayandi ni mukanyisase. Dasubiye kubaramutsa duhere ano makuru mu gisata ca politike. Abantu 10 bari mu bagize ibiro bikuru vy'umugambwe senel bashize mu kibanza c'umurongozi vy'imfata kibanza Honorable Marie Immaculée ntaco bakimvuna mu itangazo basoye kuri wa mbere berekana ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe yari yashizwe ngo asubirire Agatongwasa bari bakuye muri ayo mabanga atabikoze. Bagashikiriza ko muri ico gihe ubakurira muri bo ari wacaja muri ico kibanza. Kwizina ryabo bagize ibiro bikuru vy'umugambwe senel Honorable Terence Manirambona asaba uramutsa uwo mugambwe kwitura ubushikiranganji bubajejwe ngo barekurigwe gutunganya amanama y'urwego rw'ibiro bikuru vya senel. Twisunze ingingo y'abagize ibiro bikuru by'umugambwe senere yo kwigenekezo rya 4 mu kakaro mwaka wa 2023 yahagarika umushinga amateka Gatogwasa mu mabanga y'umukuru w'umugambwe senere no kubuserukira imbere y'amategeko. Twisunze kandi ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe yamenyeshejwe icese ingingo yo kuwa 4 mu kakaro mwaka wa 2023 imwibutsa ko mu gihe umukuru w'umugambwe atahari kumvo zitandukanye ari wa amategeko aha uburenganzira bwo kurongora ikiringo mfata kibanza ku ntambuko ya mbere. Twisunze ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe abicishije kubimenyesha makuru no ku rubuga rw'iwe rwa Twitter yavuze ko adashobora kurongora ikiringo mfata kibanza nk'uko bitegekanijwe mu ngingo ya 49 y'amategeko ngenerwa ko y'umugambwe n'ingingo ya 38 y'amategeko ntunganya mugambwe. Turavye ko igihengeri cyuko ikibanza cy'umukuru w'umugambwe kigaragara hakongera ko uwategezwe kurongora ikiringo mfata kibanza yemanze ko atadashoboye. Twisunze ingingo ya 39 y'amategeko ntunganya mugambwe dushinze ko acasubirizwa muri ico gikorwa no gusumbya imyaka abandi mu bagize ibiro bikuru by'umugambwe. Uwo nawe gushika uno munsi akaba ari umwubahwa umushinga amateka Maria Makurata ntaco bakimvuna asanzwe ari umunyamabanga mu biro bikuru ajejwe iterambere ry'abakenyezi. Kuri ivyo byose dusavye ibi bikurikira: ko uwahoze ari umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru yiyatsa amabanga bosubiza badatevye ibikoresho byose by'uburongozi bw'umugambwe. Kwa kabiri ko umwubahwa agiye kurongora ikiringo mfata kibanza yitura datevye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gukurikirana uko migambwe yo n'amategeko ikora mu Burundi, asaba ko yorekurigwa gutunganya amanama y'urwego rw'ibiro bikuru by'umugambwe gwemejwe n'ikoraniro kaminuza ryo mu mwaka wa 2019. Ivyo bikorwa vyobera ku ngoro nkuru y'umugambwe hubahirijwe ingingo yategetswe n'ubushikiranganje mu rwandiko rwabwo rwo kugenekezo rya 2 ruheshi mwaka wa 2023. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe senere abona ko ivyatangajwe nabo bahoze mu mugwi ujejwe ibibazo vya politike vy'umu mugambwe atagitangaza kirimwo. Simo Bizimungu abagiriza kudaharanira inyungu z'umugambwe ahubwo izabo ubwabo. Agahamagarira abasenere kuguma bafatanye mu nda.
nta burenganzira abo bantu 10 bari bafise bwo kuvuga ko bakuye mukuru w'umugambwe bakaha umunyamabanga mukuru w'umugambwe amabanga afata kibanza. Ubwo burenganzira ntabwo bafise. Ubwa mbere bwo twibukanye ko abantu ubwo rwego biyitirira barukuwemwo hakurikijwe itegeko ry'umugambwe bikorwa n'ufite uburenganzira. Bo rero sinuvuga ukuntu uyu munsi boza barandika ibyo bandika ngo bakuye banaka ataha amateka ahubwo burenganzira. Ivyo rero je nkuko nayivuze nakagwi k'abantu novuga ntibataye intumbero, kandi ivyo nambabaza nibo uyu munsi baba baciyita inyankamugayo kuko ivyo bariko barakora n'ivyo bavuga biratandukanye n'inyankamugayo. Narabivuze nonge ndabisubiremwo, umugambwe CNL ntabwo ari umugambwe wa biro politique, ntabwo ari umugambwe w'akajya kagwi k'abantu 10. Umugambwe CNL n'umugambwe w'inyankamugayo nibo bazi uko umugambwe ubaho n'uko umugambwe uteza gutera imbere. Aho rero uvuze ngo kogira ubwoba ko yita ko ari we akuze mwabo akita ko ari wagiye gufata amabanga, nibaza ko ni vya bintu uvuga nti nibihendwa abana kuko umugambwe biyitirira umunsi ntabwo ari uw'iwabo, umugambwe w'inyankamugayo ntabwo badafise rero nta na gato. Tubandanirize ano makuru mu gisata c'ubutunzi. Amakomine menshi arafise ingorane yo gutegura ibigega vyayo. Kubw'umuhinga yanonosoye ivyigwa vy'ubutunzi, amafaranga amakomine akoresha ngo ari ubwoko butatu. Muri bwo harimwo amafaranga avuye muri ayo makomine nyene asanzwe yinjiza nayo leta iyaha. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere catunganijwe n'ishirahamwe Oricom rigwanya ibiturire, Gilbert Niyongabo afatiye ku karorero ka komine Matongo yo mu Kayanza yibutsa ko ibigega vy'amashirahamwe mato mato n'amakomine bitandukanye. Amashirahamwe mato mato n'amakomine nivyo afise ibigega, ariko ibigega bafise nimeze nka leta. Kubera iki? Itandukaniro nuko batagira itegeko. Nta tegeko ribagenga. Nta tegeko umunsi umwe musitanteri azovuga ati uyu munsi ndadugije amakori ivyinjira vyose ngaha n'imiduga vyose imiliyardi muyinjize. Tugo turumvikana. Nuvuga iki? Amahera natinjira muri commune ntazokoresha. Inyishu iroroshe. Niba tinjiza imiliyardi nta miliyardi bazokoresha. Ko ntibazoja hajya ngo bagire conseil communal utavuze ko imiduga yose irengana muri Matongo ni nyinshi, ica kuri rya barabara RN1 yose irihe ibishoboka. Bazokoresha amategeko asanzwe ahari. Hanyuma ikigira kabiri nta tegeko nari bazohindura, ikigira gatatu cyo bazohindura amahera bazokwinjiza mu masoko yabo niyo bazokoresha. Kuvuga yuko hari ubwoko butatu. Hari amatagisi binjiza bonyene mu commune. Hakaba n'amahera ubushikiranganje bw'igega ca leta usanzwe ubaha kuri rya migambi. Ajya amahera bazoyabaha niyo bazokoresha. Ayo yandi biteze nataza ntazokoresha. Hari ubwoko butatu. Hari amatagisi binjiza bonyene mu commune. Hakaba n'amahera ubushikiranganje bw'igega ca leta usanzwe ubaha kuri rya migambi. Ajya amahera bazoyabaha niyo bazokoresha. Ayo yandi biteze nataza ntazokoresha. Urashaka kuvuga ati bazodufasha azokwinjira project nizi urashaka kuvyandika nkuko umenga bizokora nibitagirwa natashika azokoreshwa. Agahaze kariho kandi kare muri komine yonyene, kari mu makomine hafi yose. Makomine menshi arafise ingorane yo gutegura ibigega vyabo. Ku komine la loi communale ntihindura ngo uje muri loi de finance. Amategeko abiradasa. La loi communale, loi de finance ico kimwe. Loi de finance nk'ubu burashaka gushika nibaza ko biteganijwe mu kwezi kwa 12 itariki 31 leta ni avuga ati ikigega ca leta shaka kugihindura ikigega siko turavyumvikana ikigazo gihindura bitelevision budgetaire baca bafata ntuzenya ministre des finances agategura akicisha muri ya procedure kaja muri conseil des ministres bagaproposa ntuzenya le budget révisé hanyuma ikaja muri parlement les deux chambres parlement et sénat itego rigasohoka agacatangura ikindi kiga ca leta citari kimwe ukwezi kwa mbere 2024 gushika 30 ukwezi kwa gatandatu. Rero iyo umuntu ariko asaba menshi akifuza ko yoshika yose mugabo dashitse ntazokoreshwa nibaza ko ovyumvikana na mahera basanzwe bariko barasaba bashya mu kiga ca leta kugira ngo niwa yasaba abe yaraciye muri conseil communal.
Mu gisata c'amagara y'abantu naho abana barenga amajana 8 nibo batacandazwe mwisekeza riheruka mu kwezi kwa gatandatu ryo gukinga ubukangwe ku barenga imiliyoni 3 bacandazwe bishikirizwa n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu ruganda rwo kuri uyu wa mbere Dr Olivier Nijimbere akaba yavuze ko imwe mu mvo z'ukutitaba isekeza nukwemera kwa bamwe ahamagarira abarundi kwitaba ku bwinshi isekeza ryo kuri wa 17 gushika kuwa 22 ku kwezi k'umunani hitezwe abana barenga imiliyoni 2.7 kwigenekerezero rya 17 gushika kwigenekerezo rya 22 z'ukwezi k'umunani muri uno mwaka ikazoba isekeza rigira kabiri y'ukingira abana bose ingwara y'ubukangwe abana kuva bakivuka gushika ku bafise imyaka 7 tukazoca rero twongera duha abana bafise kuva ku mezi 6 gushika kwiza imyaka 5 amama ya vitamine A kugira ngo tubandanye tubakingira izindi ngwara tukongera kandi tukazohereza ibinini vya albendazole abana bafise kuva ku mwaka umwe gushaka ku myaka 7 ya tubakingire inzoka zo munda iri sekeza rero ritunganijwe mu gihugu cyose mu burere bw'ubuvuzi bwose niho hazotangwa urucanco rukinga ingwara y'ubukangwe ariko mu burere bw'ubuvuzi 40 akaba ariho hazotangwa amama ya vitamine A hamwe n'ikinini ca albendazole kuri ivyo bibiri mvuze intara zitarimwo ni gisagara ca Bujumbura intara ya Kirundo hamwe n'intara ya Karusi nkuko musanze mubizi turi mukiza kuva mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka niho mushikiranganje yatangaje cese yuko twatewe n'ikiza c'ingwara y'ubukangwe kugeza uyu munsi rero hamaze kwibonekeza abana babiri ariko nkuko dusanzwe tubikora mu kazi ka misi yose turasuzuma no muri mu bibanza bimwe bimwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho tumaze gutora rero imigera y'ingwara y'ubukangwe igera ku 23 mu bibanza bimwe bimwe dusanzwe dukoreramwo isuzuma ku munsi rya misi yose iyo ngwara rero irahari noneho turi mukiza arico gituma tugeza twese gukora twivuye inyuma dushira ingufu hamwe kugira ngo duhagarike kino kiza shingwara y'ubukangwe muri no sekeza nkuko twabikoze ubwa mbere mu kwezi kwa gatandatu tuzosha kunzu hariho imigwi izoba yatekanijwe imwo abaremesha kiyago hamwe bashigikiwe n'abakuru b'imitumba kugira ngo bazoce kunzu umwana wese azoba ahari ari mu mugwi twavuze azoshobore kuronswa amama y'urucanco rw'ubukangwe amama ya vitamine A hamwe n'ikinini ca albendazole. Inkuru ya nyuma mu gusozera no makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye umukuru w'igisagara ca Bujumbura yarayafashe ingingo yo kongereza amasaha ku bakoresha ibiteramo mu gisagara ca Bujumbura urongoye umugwi Regimo Music uremesha ibiteramo vya karaoke mu gisagara ca Bujumbura amenyesha ko bakiriye neza iyo ngingo. Donatien Banzishaka batazira Polite asigura ko izofasha abaririmbyi mu kwikenura no mu kunezereza abakunzi b'umuziki. Nk'abanyamwuga bariko barakorera muri bino bikorwa mvabwenge kandi umwuga wo kuririmba ari usanzwe dutunga bavuga cyane ibintu vy'amakaraoke n'imiziki bakiriye neza cyane ko ubwa mbere bw'ubwo urazi yuko hari iteka ryari rivuga yuko ari kugeza saa 4 ariko mu iyo nama na Jeniyo nari twaraganiriye neza rwose ku buryo kuva kwa mbere kugeza kwa kane bavuze bati muze murageza saa 4 nkuko mwahora ariko basha baravuga bati muri weekend mwogeza
saa 5 ivyo byose bikava ku kuntu abavuza imiziki canke abakoresha imiziki mu bikorwa mvabwenge bo kuyumvira abandi bantu bo mu kibano bashobore kuruhuka bashobore kumererwa neza. Ico twashimye rero nuko mu iyo nama bavuze yuko n'iki kiringo ari kuraba ko abantu dushobora kubahiriza ivyo bintu. Ino ngingo izozana akarusho gakomeye kuko ningingo nibaza yuko iri kirafatwa kugira abene gihugu bose batekanirwe atawanja wangura. Abene gihugu rero nibamara gutekanirwa akumbure mu mwanya mutoya bazoba bamaze kubona yuko ibintu biriko birubahirizwa n'abanyabubare n'abategura ibiteramo, hanyuma bazotwongera umwanya dukore. Akarusho k'ivyo rero nuko igihe mu kibano tuzoba turiko turitwara neza, igihugu naco kizobona yuko bikenewe, hanyuma batwongereza umwanya wo gukora, hanyuma akarusho kabandanye kaba akarusho kuko iyo igihugu muriko murakorana neza naco kikwitaho. Abo oye batungwa gatoke azomenya ukuntu bayishira mu ngiro kubera ko ari ingingo irinze ifatwa nabo vyega bavyumvikanye ko abantu bose bategezwa gukurikiza ivyo bintu abantu baba bavuganye. Abakunzi b'umuziki, abakunzi b'ikorwa mvabwenge ni babandanye bashigikire abana b'igihugu nka twebwe Regimo Music. Inyuma yo kwiga amashure na kaminuza zirimwo nta kindi kintu turiko turakora, turiko dukorera mu bikorwa mvabwenge, nivyo bidutunze. Babikunde babishigikire kandi babiha agaciro. Igihugu kitagira umuziki, igihugu kitaririmba coba ari nk'igihugu kigandaye, coba ari igihugu kiterekana yuko ubuzima bw'igihugu buriko buragenda neza. Je nizera yuko abarundi bose atangorane kandi abarundi umuziki barawukunda, nibabandanye badushigikire dukunde ivy'iwacu. Aha niho dusozereye ano makuru muri rurimi rw'ikirundi twabateguriye. Dushimire mwebwe mwese mwayakurikiye, dushimire n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, naho ubutaha ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.